Mukama tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Mukama tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Hezagira Umukama se mutima wanje, ewe Mukama Mana yanje uragahambaye. Wikwije iteka n'icubahiro, wiyorosheje umuco nk'uwiyoronse umutamana. Mukama tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Niwe yashinze isi ku mushinge wayo, ntizokwigera yegayega imyaka n'imyaka. Yayorosheje ubwina nk'uwiyorose impuzu, amazi akoraniye hejuru ku misozi. Mukama tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Niwashungururira amasoko mu migezi, agashororonga hagati y'imisozi. Inyoni zo mu kirere zibera hafi yayo, zikaririmbira hagati mu mashami y'ibiti. Mukama tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Avomera imisozi yibereye mu magorofa yiwe, isi kabogaboga ibyavuye mu bikorwa vyiwe. Niwameza ivyatsi vy'ibitungwa n'ibiterwa umuntu akoresha, kugira ngo akure ivyo kurya mw'isi. Mukama tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Yesu ukuntu ibikorwa vyawe ari vyinshi Mukama, vyose wabikoze mu bwitonzi. Isi yuzuye ivyo waremye, hezagira Umukama se mutima wanje. Mukama tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi.